Gati lancement ya Umuriro channel ego yagenze neza cyane usibye ko abantu babitanguye ubwa mbere bariko baratubyongera filime yacu dushaka kumenya impamvu bariko baratubyongera filime y'u Burundi badusigurire neza ni kubera iki bariko bayivyonga ngira ko nibutsa abantu ko filime yari ya Umuriro channel yamaze kuja ku rubuga rwa Umuriro channel TV bagende bayikurikirane bashaka kugira kuko katanyungu babironkamwo Umuriro channel ni Umuriro ni channel ikomeye cyane ni channel atagupfa kuyitarukira ko byoroshe mu Burundi filime ihagaze neza cyane tuko turara mu gihe cyarenganye ubu uza gusanga bimeze neza yego turaba muri Burundi Film Academy barafise ahantu bashaka kugera muri filime y'u Burundi two turaraba muri Umuriro barafise ahantu bashaka kugera muri filime y'u Burundi turabye muri Truafa naho nyene muri BMT kwa Mede naho nyene bashaka kwa Sabasi gucyo kwa Reminaisi kwa Sami Hola ma people, hano turi mu bwami bwa Al Burundi muri kumwe n'umujournaliste musanzwe muzi kwizina rya Jean Trésor Boris Hakizimana asanzwe bikora neza cyane mu gashima. Hano turafise umutumire twatumiye sinza kumubabwira izina kubera ko nawe nyene ari hano kugira ngo ababwire byinshi mu bijanye na industry films. Muraza kuganira byinshi kubijanye na industry films, rero sinza kubabwira byinshi mu byo tuza kuganira, ni nayo mpamvu twamutumiye kugira ngo dushobore kuba twoganira nawe byinshi kubijanye na films. Rero muri kano kanya nkuko nako ndababwira turi mu bwami bwa Al Burundi, dufise umutumire. Mbega ku mazina yanyu babitwa gute, musanzwe mukora iki hano mu bwami bwa Al Burundi? Hagiye kuvugirwa amaki akanya nakiwe, reka tumuhe yisigure canke se atubwira ati nazanwe no gukora iki niki. Murakoze cyane. Hama ku mazina nitwa Niryinshi Revis nko bisanzwe. Sanzwe ndumwe mu bajournaliste bakora kuri Al Burundi. Bari basanzwe banzi kwijwi ariko bo yari bwakubone ntari bwambone yego nibyo mbo ndibaza ko ugiye kutuganira byinshi mu bijanye na filme zo mu Burundi. Ariko mbere ko tuja muri filme zo mu Burundi hari lancement officiel ari karaba mu gihugu cyacu cy'u Burundi ajanye nyene n'ivyo bintu by'amafilme. Uba ubivuga ku iki canke se nta kantu wo bukumvamo mu bijanye na lancement officiel ziko ziraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Murakoze cyane. Mu bijanye na lancement ari karaba novuga ko ibintu byose bigenda bigira inzira zibiri bro. Hariho inzira ibiri muri sense negative no muri positive. Hariho ababishima n'ababigaya. Ariko gushika ubu ngubu nari tuvuge duhereye nko kuri lancement officiel ya Sabasi ya filime ndahazi ndamubona. Rero ijya lancement nkuko bamwe bariko bivuga bavuga ko ni lancement ntibigeze barihisha amafaranga. Bavuga ko binjiye abayaya abamotare abataxi vero bose ngo barinjira. Urumva bigaragare ko byo byabayemo akajagari gusumba kubera iki ni vyagusa na cyane cyane ko bavuga ko ivyagusa bitera ubwenge buke. Ariko hakurikiyeho lancement officiel ya Mimi Mileye yari amafaranga kwinjira. Nta muntu yinjira atarishe. Kandi vyaragenze neza nkuko vyateganijwe nkuko Mimire yabiteguye aho yagiye aronka ubushimwa babwe bitandukanye. Ariko ntago inyuma yaho hari ikiganiro Mimire yakoze kwa Diko Entertainment avuga tumwe mutunenge tw'ivyabaye inyuma ya lancement yiwe. Aho hari umuntu yamuhaye kado ariko umuntu uwayirungikanye nk'umushinga nahe canke se nka kujyutuma umuntu yamubwiye katamuvuga izina kuko na Mimire ntawe yarazi gushika n'ubu ntawe aramenya. Bigaragara ko yobara nk'umukunzi wiwe bayimurungikanye. Ico nico tutaramenya kumbure tuzokigerako nibyaba ngombwa. Aho nyene tukiraho mbega Mimire ugereranije nibaza ntakekeranya neza ko wowe waragiye muri lancement ya Mimire cyane gose. Ugereranije lancement ya Mimire nuko wumva lancement ya Sabasi woba ubifata gute ubikompaye nawe ku giti ciwawe? Mbo ngerageje kubivuga nka jewe nkuko nabibonye mu lancement yose nari mpaye. Nibaza ko byose byagenze neza aho na cyane ko hatabura icyo bitwa kangonongono kandi mu mpande zose. Ariko ubu turahagarara cyane kuri lancement officiel ya Mimi Mileye
aho nariko ndavuga ati aho bagerageje kwinjira cyane ku mushinga nahe yarungikanye kado ngo bavuge ngo uwo muntu yatanze ibintu nk'ibyo ngo iyo iPhone ngo 15 Max Pro kandi razimvye ngo numutaye munini ninde yotanga iyo kado ninde ico nico kibazo rero kugaruka ko uwo muntu afaniki na Mireille n'umuhungu n'umukobwa n'umugabo n'umugore n'umwana gushika n'ubundi turamenya nakimwe kuko na Mireille ntacha afisa bivuga kuko umuntu ntawazi dusabe niyabone iyi video nyene aze kubitubwira muri commentaire nibaza kaza kwibona ati ninde yoba yarampaye iyi kado kugira ngo shobore kuba ninde yampaye kado yamushobora kwamshikira turaza kumusaba Mimi Mireille nyene hano muri commentaire wacu mu bwami bwa Al Burundi aje bivuze ntibagiye kubabwira ko Mireille aheruka gufata urugendo rw'akazi rumushikana mu gihugu cy'u Rwanda kumbure agiye kubandanya kumbura ko umurimo wiwe nkuko byari bisanzwe tuvuge ko bya bintu byo muri filme y'u Burundi biriko birahemba cyane biriko biragenda neza kuko filme ya mbere Mireille yakiniye mu Rwanda nibaza ko ari filme yaronse views nyinshi aho benshi bavuze ati erega Mimi Mireille arakonze ariko natwe tubabwira ati erega n'Umurundi wacu Burundi buriko bwigaragaza tubabwira ko abanyarwanda burya turashoboye ntibaze badusuzugura twebwe abarundi tubabwire ko vuba cyane batwitege ko dufise bishasha tugarutse ku lancement officiel yabaye kuri lancement officiel yabaye ya Sabas ni gikinyamukuru cyari kibakoranije kurya munsi kijya gihe donc yagomba kwari gushira ku mugaragaro mu Kirundi ni gushira ku mugaragaro ifilme yiwe yise ndahazi voilà kwa Mimi Mireille naho kwari gushira ku mugaragaro filme yise Chiramunda ariko rero hari yindi lancement tutariko turavuga ko cyane ariyo novuga ko iri kiragisivya eherutse kuba kwi le 13 zuko kwezi nyene turimo ni lancement novuga ko ishobora kubitamenyekanye ndavyibaza yaramenyekanye ariko abantu bariko bavuga ibintu uko utariko bariko bavanga ibintu kuko hari ukuntu batanze ubutumire aba bantu bacu nyine bigira ko bakomeye muri filme y'u Burundi no bariko baravyonga ibintu donc bigira ko bakomeye bigira ko bashoboye bariko bavyonga ibintu rero bariko bavyonga gute hariho ikiganiro nyama yatanze ryari asigura ati ibintu ko vyari bitunganije kuri yo lancement nyene batanga invitation kumbure ku bandi bantu basangiye umwuga invitation yabari wewe ndumva yariko abantu babiri ariko bakavuga ati Mimi Mireille wewe yari yandikiwe abantu 10 tuvuge ko yashizemo kubera ko nawe iyo filme yarayikinyemo baranshije yari yandikiwe abantu 10 kubera iki arafise timu zibiri ziwe zimuyoboka arafise Ineza family arafise na Gikundiro izo timu zibiri rero zose tegezwa kuza zimushigikiye kandi zambaye imipira yiwe iriko n'amafoto yiwe kuvuga nizo timu zibiri ziwe bari bazitumiye bamuhaye rero abantu 10 batanu muri Ineza family na batanu muri Chiramo muri Gikundiro sasa rero ariko umutama bariko baravuga cyane ni umutama bitwa Ntuzenya Ahmed ujya musaza Ahmed rero abanye tumugarukako yagize ikibazo cyuko bamuhaye invitation irika abantu babiri ashazana barenga batanu ibyo biragoye cyane rero asavuga ngo bamubujije kwinjira kwinjiza abantu biwe none bakubujije gutega mwene wacu amasezerano avuga ko wewe wandikiwe abantu babiri canke ho Ahmed yarabuze amahera ibihumbi 10 ariko nicangira ikibazo kigaruka ngaha nyene kuri ayo lancement officiel nkuko usanzwe uzi lancement officiel ukuntu ategekanyijwe Ahmed yoba yaragize ikibazo canke se ikibazo cyo kiri kubamutumiye je makuru yo kwizerwa mbwira ko donc two turabikiganiro Ahmed yakoze agaragaza ko bamubujije kwinjira ariko je Ahmed naramubonye muri lancement yinjiye ari ndani n'amafoto turayavize tuvuge ko ari amatiku yo hanze n'amatiku dore tutaramenya ukuntu bimeze ariko bariko barabisigura abanyama bavuga ati kujya kuntu harakagwi kari gahari kashaka kuvyonga bino bintu bakavuga ko hariho abantu iyo bamwe bategura imanza abandi bategura kuzica byo bibaho cyane ariko tukavuga ati rero nambe bariko bategura kuvyica ariko ntibabishobore baba ariko bavomera mu kiva
Voilà. Niyo mpamvu tuvuga ati rero nta kibazo na kimwe kiri muri filime y'u Burundi usibye ko abantu babitanguye ubwa mbere bariko baratubyongera filime yacu dushaka kumenya impamvu bariko baratubyongera filime y'u Burundi badusigurire neza ni kubera iki bariko bayivyonga bashaka kugera kuko katanyungu babironkamwo Morio Chano ni Morio ni chano ikomeye cyane ni chano atagupfa kuyiterukira ko byoroshe akaze mu gihugu cyacu Burundi nico gutuma mvuga ati Lancement ya Morio Chano yagenze neza cyane nabari ko babikurikirana live nanje nariko ndabikurikirana live naho nari ndani bari ko bavuga ati ibintu bimeze neza cyane uwo muntu yagomba kubivyonga yisunze iki ko bidakunda ari ikintu kiba gipanze kandi cyarateguwe ama invitation yaratanzwe nanje nahawe invitation mu bandi nanje nararengutse muri ari Burundi nanje nararengutse nta kibazo na kimwe cyahabaye kubera ko usanga bigoye nuko rero mbwira aba bantu bari kubatujongera filime bareka kutuvyongera bitware runtu nambe iby'iwabo bitari ko biragenda neza bareke kuvyongera abandi mbwira ko nibutsa abantu ko filime yari ya Morio Chano yamaze kuja ku rubuga rwa Morio Chano TV bagende bayikurikirane ni filime nziza cyane yigisha hanura impande zose tugarutse kuri aba bakuru bacu batanguje ibintu bya filime kera cyangwa se bafisemo uburambe bigaragara ko batari ko bashaka ko batoya babo aya maraso mashasha ashobora kuba yotera imbere kubwawe uyumvira gute nk'umujournaliste cyangwa se nk'usanzwe arebera hafi ibintu bijanye na filime y'u Burundi uvyumvira ko gute ubifata gute hoba harimo beef zoba zamaze kwinjira muri filime y'u Burundi canke ni kwa kundi ko kuvuga ati manzi uvyigire canke se wewe ntiharagira kugera kuri intambwe jengezeko mbo beef zirahari n'amajaruzi nka kujya ko mu mashuri naho n'amajaruzi yaba bivuye ku manota barabona ko hari umuntu yakoze video isumbe yabo yabandi nyamapro n'umuproducteur abikora neza ndamuzi n'umukameraman akamera neza rero bariko barakonkiransanya niko no bivuga ni kuvuga karite asigaye afata irabarengeye barabonye umenga byo byabarabarenze kuko ni film ifashe neza ifise amajwi meza kumbura abantu benshi batarayira baje kuyiraba ni kuri Morio Channel TV novuga ko rero ari ubu bifu bwabo bwo mu kazi bashaka kutuvyongera bashaka kugutuma abana batoya bagomba kuza muri filime y'u Burundi basubira inyuma ariko tubabwire ko nta kibazo na kimwe kiri muri filime y'u Burundi abantu bariko bashaka kurema ivyo bintu bateshwe bate bace bugufi bateshwe bate mu Burundi filime ihagaze neza cyane tuko turara mu gihe cyarenganye ubu uza gusanga bimeze neza ngirira ko ndababwira nanje ndabahanura nk'umujournaliste mugenzi wawe amaraso mashasha nikarahara mu ruganda niko mu kirundi basanzwe babitubwira tugerageje rero kuraba amafilme ariko aravugwa muri no minsi cyangwa se aheruka gusohoka muri no ndwi ubigabura gute cyangwa se uzitandukanya gute ukavuga ati iyi filme jewe ngirageje kuyiraba kubera ko usanzwe uzirabira hafi iyi filme irika bikora bigacika cyane gusumvya izabana akacanga ukavuga ati bose bari ku rugero rumwe bitewe n'igihe bagize babizisohoreye wowe ubivuze kuri ico kintu kijanye n'ayo mafilme muri ntago bari ku rugero rumwe grand frère ntago bari ku rugero rumwe ariko ndazi ko hategeza kuba itandukaniro kuko bose barafise ahantu bashaka kugeza filme y'u Burundi tuko turaba muri Burundi Film Academy barafise ahantu bashaka kugera muri filime y'u Burundi two turaraba muri Morio barafise ahantu bashaka kugera muri filime y'u Burundi turabye muri Truafa naho nyene muri BMT kwa Mede naho nyene bashaka kwa Sabasi gucyo kwa Reminaisi kwa Sami nahone nuko rero novuga ko bariko bikora neza kuko ubu barafise reference sico kimwe na kera bariko bararaba ibindi bihugu bigeze nabo bakavuga ati nato dushaka karite na hata karite turaronka nziza ariko tugeze ku ntambwe nziza cyane tuvuge ko tushobora kuba twoja guhiganwa mu makungu canke se ahanyene mu gihugu ahanyene muri Afrika turashobora guhiganwa ariko birasaba ko dukora filime zija mu mahiganwa kuko ntazo dufite ni kuvuga filme internationale izo filme rero kugira ngo tuzigere ko hasabye iki twokora iki mu gihugu cyacu hasaba amafaranga menshi cyane atuma turonka karite nziza ni kuvuga ku masanamu bijanye n'amasanamu no bibanza vyiza no mu nyandiko za filme inyandiko tugahindurira imyandikire tama tukaja ku myandikire mpuzamakungu tugakora filme mpuzamakungu tugakora filme mu Kirundi
tukayishira mu kirimi mpuzamakungu. Ngerageje kukubaza akabazo gatoya. Hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi mbe byo bikenewe ko twiga filme tubicishije mu mashuri canke se ni impano umuntu yovumbura akacaja gukina. Ndiko ndagereranya mbega nizahe filme twotwara au niveau international nizahe tutotwara. Kubera ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi biragaragara ko ari abantu bize ibijyanye na filme. Bikagaragara neza ko hari n'abandi batize filme ariko kandi nabo nyene mu gihugu cyacu cy'u Burundi bariko barabice bigaciga. Babikora neza. Yego. Ni cyahe wovuga ko umuntu atize filme no ku muntu yize filme kugira ngo dutere imbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Icambere kimwe no bwira badukurikirana ubumenyi burakenewe mu kintu cyose. Ego. Turetse ivyo kwiga canke no kutiga harakenewe ubumenyi. Kuko je sinova hariya ngo ntarukire ko ncemenya ivyo nkora. Iyo bija hose harakenewe formation runaka kugira ngo tumenye ivyo dukora, tumenye umwifato twifata, impanuro tumenye uko bigenda. Hama igukurikira ababitanguye ntago babyize, nubwo hari mu bakenya babyize, ariko ubu niho tuko turabona benshi babyize. Hariho aho babyiga novuga ko ari nk'ikarisha bwenge muri Burundi Film Academy. Voilà, aho rero bageze mu gihugu cyacu Burundi. Nkuko no mu bindi bihugu barabyiga bakaronka impamya bushobozi y'ibi bintu by'amareresi. Natwe rero tutosigara inyuma. Ubwa mbere bigitangura ibintu byo muri Burundi Film Academy byatangujwe n'abantu babitanguye akagwi kabitanguye dutangura kubona umenga sivyo, ariko uri uraraba ukaraba barambo baravyize barafise impamya bushobozi. Barambo bisheka izo filime za kera kandi zarafatishije. Rero dushaka natwe kuvyiga, dushaka kugerageza kuvyiga. Si ngombwa ngo uvyige muri Burundi Film Academy, hariho nandi mashuri ari hanze y'igihugu cyacu baravyiga. Yego, ariko birakeneye ubumenyi. Ico ni cyambere kijana cyo mwambajije cyo gukina bivanye n'impano muri art. Ntabwo novuga ko adakora impano, hakora gukora cyane. Je impano nkunda kuyanka 20% muri filme canke se mu bindi byose mu bikorwa mva bwonko. Ntabwo hakenewe kuza ngo uri umunyempano. Urashobora kuba umunyempano bikanka kukora. Gahunda yawe ntigenda, ariko uri umunyempano ugakora, ufatia gukora cyane kwawe ukagufatana ya mpano yawe bikagenda neza. Ariko gukora cyane ndabiha 80%. Bisigura kutagira impano ugakora cyane biragenda neza. Tugarutse nyene mu bwami bwa Burundi turacavuga amajambo menshi cyangwa se turacaganira ku bijanye na filme yacu hano mu gihugu cyacu Burundi. Tugaruke kandi kuri izi mpano ziko ziraza, ndavuga amaraso mashasha. Mbega nk'amaraso mashasha muri iyi ndwi twoba twarumvise yo baraje yo bari nkayahe cyangwa se nta maraso mashasha yagerageje kwiyerekana mu gihugu cyacu Burundi? Amaraso mashasha ariko aragaragara cyane muri filme ya Feu Rouge. Tuko turabona abantu bashasha ariko twabuze abantu bashasha mu zindi filme. Mbega ni kubera iki bakinisha babandi nyene? None tuko turaraba tuzogaruka tukivuke ko cyane tucimbike turaba impamvu imigwi mwimwe ikora filme, abo twita aba producteur bakora filme badashyiramo abandi bantu bashasha. No muri Moriyo channel narabonyemo abantu bashasha, narabonye barashizemo n'umwana mutoya abica bigaciga ya filme yaribonye. Urumva rero tuko turara mu yandi ma groupe y'aba producteur tuko tubona bagomba bakinisha babandi ariko tukibaza ikintu cyose ikenera amaraso mashasha ni generation kuri generation bizogenda gute? Bigaragare ko atabo bariko barigisha hano mu gihugu cyacu Burundi. Rero ico tuzokigaruka ko tucinjiremo cyane tumenye impamvu aba bantu badashiramo abantu bashasha, tumenye impamvu bajya abantu bari kubashiramo abantu bashasha. Je ndibaza ko yo ko bari kubura amafaranga hano mu bintu bijanye na filme y'u Burundi. Kubera iki? Biragaragara ko na Joachim amakuru avuga neza, avuga ko neza atakiri gikina ama filme hano mu gihugu cyacu Burundi. Ibya Joachim byozo. Yego, tugarutse ko Joachim ariko no gusohora indirimbo icyanyemeje neza ko filme akasa nuwo zivamo. Sinzi ko ari kamere kiwo gukunda imiziki cyangwa se gukunda ibijanye n'indirimbo, ariko amakuru avuga neza ko ari karava mu filme y'u Burundi. Hari ijambo yatubwiye muri Lancement officiel ya ABR. Ego. Nta yavuze ko ari karara muri filme. Ego. Ni sawa. Ariko yabonye akarusho mu muziki. Tuvuge ko ariyo yirukiye. Ariko rero je ndavuga ati ego
ariko hari abantu bakunda kuvuga ati ngo iyo byanse ngo umuntu ngo kiranyerera ariko byo ego kwegira amahirwe akisanga mu muziki akabona aho biragenda nakore cyane nafatisha aho nyene ego kuko tuko turaraba Barvera Muhimbare barakora indirimbo bakaba bari no muri film kuko hariho nabandi benshi bakora ivyo bintu Abel and Why nawe nyene umuririmbyi arafise indirimbo akora na film akongera akaba producteur akomeye mu Burundi dufite mu bandi rero ntabwo novuga ko yari guca heba film uko nk'umuntu yubatse izina muri filime ari filime yamukujije yari kubandanya film abantu bakamuraba nkuko bari basanzwe bamuraba bakanamukunda bikagenda neza no mu muziki akagumayo kuko mu muziki nivyanka kuko no muri filime bwa mbere usanga yavuga ko filime ari sawa nivyanka kandi kuzogaruka muri filime bizomworohera nibaza ahubwo ko byomugora nico nagomba kubaze rero nibaza ko byomugora cyane kuko azosanga abantu biwe benshi baramuvuye ko abandi bagakurikirana wa muziki ongera kubagarura gica kiri kibazo filime hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi mbega filime hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi utugereranyije kuraba kubiciye ku mbuga ngurukana bumenyi ndavuga ama platform atandukanye nka za YouTube hanini mu Burundi niho turabira ama filime tugereranyije kubiraba kuma ama views cyangwa se uguhembwa kwa filime biko biraza ku yindi mpwemu cyangwa ni handi nyene kubera ko tugiye kubiraba abantu abakinyi ba filime benshi bariko babivamo ugasanga bagiye mu nkoko ndavuga turetse aba filime gusa ndavuga aba comedian nka Mutima yavuye muri comedy ndavuga tuvuge mu jambo rimwe muri entertainment hano mu Burundi abantu bariko babivamo baja mu bindi ni amahera make YouTube bahemba ibintu bya YouTube muri filime bimeze gute hano mu gihugu cyacu Burundi murakoze cyane ibintu bya YouTube mu Burundi ntago bifite amahera menshi ego sico kintu wokwizeramwe buramuko ariko iyo uzi ikintu urondera ntago upfa ico utoye jojo nico bimikizere ko abantu bose bariko barabiheba nabantu batazi iyo bariko baraja tuvuge ko atari profession yawo kubera ko twese tuzoshaka kwambuka no mu by'Imana twese tuzoshaka kwambuka Yorodani ariko tuzokwambuka twese rero twese muri ibintu bya YouTube abantu benshi bumva umenga bogenda muri YouTube ngo biragendeka ariko rero hagera igihe hageze kugosora umuntu umwe agenda aravamwo nuke bo reka tugaruke hano kuma filime yacu nyine mu Burundi turacari ndabibutsa ko neza ko tukiri mu bwami bwa Al Burundi ku muntu atarakora na subscribe canke se like share nibindi tuvuge ko reka tugirira nabi tugaruke neza rero kuri filime yacu mu Burundi ku bantu bo hanura iki umuntu asanzwe akora filime akabona hakiriko kiragendeka nihe yoshira filime yiwe kugira ngo ikurikiranwe kandi yongere inahembwe ku bwa nk'umujournalist abirabira hafi murakoze cyane ijambo novuga ko aba bantu bacu kwaba abantu baduha amafilme baduha amareresi ego tumenye ireresi tugeze ko mwakino gihe cyambere tumenye imyandikire twandika tumenye ikintu tugomba duha abantu uko kimeze mbe abantu banje bakunda iki jojo ntidupfe kubaha kuko twobaha nitwoheza rero kuguma tubaha tutazi ibintu icyo bakunda n'ubundi ni kibazo hama tugerageza kuza turahindura buke tuduga ku yindi level tuva hamwe tuja handi kuko ntabwo twoguma mu Burundi gusa ico ni kimwe icya kabiri twige ururimi mpuzamakungu ni kuvuga icongereza ibifaransa basi ni Igiswahili kuko mu Burundi ni mu Burundi no mu Rwanda dushaka gukina rero filime zibe international umvukira muri Amerika muri Canada zizomenye zizotahura iyo filime gute rero ni byiza ko bisaba ku munsi umwe bazodukinira filime y'icongereza mpuzamakungu bayirungike ku isi kuvuga Jackie bakayibona turabe bariko baravuga mu Burundi ego nico hanini tugabanya amabifu tureke kuguma mwe amatiku ntaca zotumarira tureke kwica filime ku majambo tureke abana bato nabo bumve kuko bwa mbere filime bayitwa indara man umuvyeyi ntiyemera ko umwana aja gukina filime hakina abantu iwabo vyanse bahevye abantu batakigiraho baba ariko biriko birafata intumbero filime ubirikira bakazi
wirikira iregereza mu kuba kazi aho umuntu ava muhira avuga ati ngiye gukina filime ngiye kuvyiga mama hagomba habe gutanga ama certificate ubushize muri Film Academy n'abavyeyi baraje ico kintu nakibonye ku mafoto n'abavyeyi baraje mu gutanga ama certificate abavyeyi bararyoherwa niyo mpamvu rero dukwiye kumenya ikintu dukora tukamenya ko hari abana bato bari kubadukurikirana ibintu by'amabife tubireke amabife atanica azovamwo urumva gushwana n'umuntu utari kurunguka ntaco byo kumora kazi kubera ko asohoye ikintu ciwe niyanzigo nyene umuntu umwe wacu avuga ati nukomeza kubika inzigo uzosanga ataco wigize ntwimariye tujya ku musozo nyene nko kumpanuro nyene twako turabaha nigiki nk'impanuro wotanga mu ijambo rimwe ariko rigafasha abasanzwe bakina filime hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta kindi mvuga atari gukunda ibintu byacu hama tukabigeza kure abari kure bakayibona komsa umuntu akubwiye ati mfasha mufashe partage gira subscribe gira j'aime n'ibindi byose bikenewe apana kubona ko menga umuhaye umugire abone kuri channel yiwe araguza imodoka hano twari mu bwami nyene bwa Al Burundi ndabibutsa neza ko kuri microphone ya mbere mwari kumwe na Jean Trésor Boris Hakizimana kuri microphone ya kabiri mwari kumwe n'umujournaliste nyene mugenzanje muzi kwizina rya Niyo Senga Revis hama behind camera tukaba twari kumwe n'umukameraman musanzwe muzi kwizina rya Samuel Kibondolo comedian hano namwe tukaba tubashimira kukuntu mugiye gukurikirana kino kiganiro kandi ndabibutsa neza ko imbere ariho haryoshe gusumba inyuma kubatari ko barakora subscribe kugira ngo bashobore kubona ibiganiro bigiye gukurikira bariko barihombera cyane kandi natwe baduhombya ndabibutse neza ko abataragira share kugira ngo bagenzi babo babibone nabo nyene bariko barasamara cyane canke se bariko babifinamo cyane byose birakenewe hano hari mu bwami bwa Al Burundi murakoze cyane